3 tuvuye mu matora na 3 tugiye twerekeza ku murongo bagiye kwica umukuru w'igihugu bico Meko Ndadaye Ndadaye bamwishe amakuru yaravuzwe rega hari akaririmbo iyo kavuze umuntu wese acatangura kwiyumvira ati byagenze gute baje gukerera abantu bwa mbere kubakerera pana ibi ngo arisha umuntu ngo nayenda twe barabakeresi uko bamara kuya veterinary akata umusoso uko bakatabana neza mushikanje umukuzine yari afise inda yari yibungenze bamukwise marionette ino yes baramutumburura byari byagenze gute afite urumva ico gihe uriya muteye inda yavuze ngo ntashobora kuzobona umwana avutse mu bahutu yari yatewe inda n'umututsi yes barakundana kuko je senge wiwanje yari yarongowe mu batutsi hanyuma abatutsi nyene baca baraza kwica ahantu nyene bateye ubwo rubuto jewe nahungaye n'umututsi amukubita marionette umuntu mu gitsina arugurura neza aramubaga gutyo jewe sokuru wanje yafite ukuguru kumwe njira mutwara ugakinga na 3 hanyuma bacamuca ukundi kuguru bacamugira ngo gusura kandi guduza kuboko babasanga hehe byari bimize gute hari kumuhana aho mukina manyete hari kumuhana ajya muri muyinga baca baramugira ngo je nari musi gitanda n'umukuze wanje wewe uri musi gitanda yitwa Bienve baca mugati duza ukuboko ngogera ngo Juzaid erega ibi inyubona uno munsi bitiko biraba umuntu ngo je ngo ndashiririye ngo je ngo ncima cindarayi ngo je ngo niki byatanguye avant Juzaid no kuvuga wari umugambo uri ku butegetsi abafrodebo nibo bagira Juzaid baca mugati duza Juzaid baca mucu kuboko ubona uri musi gitanda ego bamuciye ukuboko nivyarenga onye ego umututsi yari yahungiye iwacu nabo bacagira gute none ko bamwishe baca bamubwira ati nta mututsi asigaye mu kiraro urumva baca baramwica ndibuka ma people murameze neza nkundira kandi tubaramutse bwo gomase mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho ahereye so my name is John Mabo turakora subscribe no kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza today is another day, another blessing, another beautiful day. Uno munsi nabaze ni umuntu adasanzwe cyane cyenda muzi yitwa Kivodo Jean Patrick ni mu legend yakoze byinshi ni umumenyesha makuru yarabaye umuririmbyi umurapper akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi afise emission yitwa Barakora ica kwisamirizi RFM muramuzi cyane muri beshi uno munsi namubazaniye kugira ngo tuyage aya nariya kugira ngo murazi neza ko kino kinyamakuru kukibazanira abantu batandukanye cyane bakoze ibitandukanye bakoze amateka cyane mu gihugu cy'u Burundi cyane ko dufise ihangiro ryo guhindura ugwaruka kugira ngo rubandanye rumera neza cyane kuba tuba twaraciye muri byinshi reka ndamwakire cyane kuri urubuga rwacu Link Arena TV Kivodo welcome bro asante sana urameze neza bro ndakomeye cyane twarukana kera musaza yes twarukana kera sana atari ndababwira abantu ko wewe uri umugenzi wanje cyane yego ndagufata nka grand frère yego umeze neza cyane meze neza ndakomeye ku mutima no ku mubiri rero nkuko babivuze bivanye naho baherereye ndakunda gacishamo nti uko bikose iwanyu bwije twebwe iwacu bwakeye kabisa kandi iwacu bwakeye namwe iwanyu bwije bisigura yuko turi ku nkingi zine zifatiye runini ifuruka y'isi iyo si rero n'Imana yayikoze kabisa nico gituma rero iyo misi nyinshi ari je nawe duswe kandi guhura kabisa Kivodo wimva gute kumva uri umurundi nirihe ni kwiyumva kwanza kuri umurundi
bikubwira iki muri wewe? Ndi ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye kandi ntashobora kuzoronka ahandi hantu kabisa. Ntibikunda kubaho udafise akara nationalite ni ibintu biba bitangaje cyane cyangwa ibintu biba bibabaje. Erega uba warapfuye kabisa. Uteza rero kubaho uri umuntu ufise akarangamutima hanyuma n'ubwene gihugu. Rero nivyo ati niyumva gute? Niyumva neza cyane kandi ndakomeye n'ukuri bro. Umeze neza cyane. Apana bite burufu kabisa. Ndakaze. Kibodo hari abarundi benshi bataye akarangamutima ko gukunda igihugu cy'u Burundi. Mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina nike kintu uta akarangamutima ko gukunda igihugu kuri wewe ubyakira gute? Kuri wewe ubinegura gute? Birambabaza sana ndababara kandi bikanshavuza ariko kubera yuko twebwe mu Burundi turi muri demokrasi ariko se demo nakantu gacamwo demo ako kono ndashaka kubasigure neza ako ndashaka kubasigure demo hama class urumva nakantu kagucishamwo kakakwereka yuko ufite uburenganzira 100%. Ariko sivyo kuko niba mara kwiyumva yuko wewe ukaze ucutakaza akarangamutima kabisa. Utegerezwa rero kugira akarangamutima hanyuma akarangamutima nyene gashaka gutwara gukunda igihugu cyawe kabisa. Ndabwira abantu badukurikirana ko uri umuntu uri ufite sagesse ubwoba, uri umuntu banana buri muntu wese. Ngenda bigushimira cyane. Urakoze kabisa. Abantu benshi tubamenyereye mufise kandi gutongo kugara ariko ico kintu Kivodo ntigira kigira tube kari ubuntu bw'Imana wagiriwe tube kari biki n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu kabisa. So nta na kimwe abantu baraza kutwihanganira turiko dukorera impande y'umusigiti. Ubuntu bica biza gutuma ugira amahirwe yo kubaho neza kandi ntusubira kumva ko ari wewe ariko ni wewe ibiri muri wewe indani nibisubire kandi kuganza kora yuko nivyakuganza ucugenda nabi kabisa. Kivodo iya ni introduction katwinjire mu kiganiro rero nyezina. Kivodo ku bantu batamuzi Kivodo ninde ushobora kubabwira abantu Kivodo ninde kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina bamaze gukumya kuko James azngo ndakuzi ariko hari abantu benshi ngaba dukurikira bari 2018 batazi Kivodo ninde. Kivodo ninde? Nuko nyere Kivodo Jean Patrick yego umenyesha makuru mugabo kandi afise n'ivyo asanzwe azi yabonye apana bya bindi byakunga oya ivyo azi kandi yabonye yiboneye n'amaso yiwe. Yes rero ivyo Kivodo dumwana mu bandi bana tuvuga turi batandatu dusigaye turi batanu kuko mutoye wanje yaritavye Imana ubushize yitwa Olivier Billy benshi baramuzi. Olivier etwa descend no Billy Olivier mu Kinama yarabaye n'umwigisha muri eglise pastori ko bamwita ajyanye mu Nyabunyegeri. Hanyuma jewe nkabamfise abana ivuga ko nkuze urakuze ndafise Milka ndafise Freddy c'est bon kabisa. Ndafise Puchuna ndafise na Dudu kata kabisa. Abana bane urumva ko uri umupapa bushitse yego kabisa. Kivodo reka twinje mugano nyezina uri umwe mu Barundi bashobora kuba barabonye ibitandukanye canke ibintu bitangaje canke ibintu bibabaje mu gihugu cy'u Burundi. Turashaka utubwire kuva ku ntango byari bimeze gute mu gihe cy'intambara kuko uri umwe ashobora kuba yarabonye ibintu byinshi kuko kino kiganiro tugikoze kugira ngo gishobore kwigisha abantu batashoboye kubona intambara. Byari bimeze gute mu gihe cy'iwabo? Bro abantu batarabonye intambara n'ukuri pole sana kandi si vyiza vita mushimiwa intambara wumva intambara sinziza kwibona abantu bayisabira ntibarayibona. Ushitse ku rwego rwo kumva intambara uba urundi muntu. Abantu benshi barahoze kubera ko babonye iyo ntambara. Twego byatanguriye iwacu ndavyibuka
cyatangura iwacu Iwanyu hari hehe mu Kinama ajya muri Muyinga urabona hajyanye mu baswe Nueva hajya niwe twavukiye twebwe hanyuma yego byaracitse nyene abavyi baragurisha mugabo twavukiye hajya nyene niho hari itongo uruzogi sasa intambara ya mbere urusoro rwa mbere rwaturise rwa mbere rwaturikiye hayi urusoro rwaturukiye rwa mbere mu Burundi rwa mbere mambo mbaya hayi rajya mu Kinama yego hanyuma bukeye twarabonye abandi bantu bicanye kandi baricaye mu hungu kuko kuri 5 muri Muramvya haciye hafa abadandaza b'imakamba tibuka kubatanazi efo bari kufa kweli barabishe bapfuye bishwe nabandi ico gihe byari bigoye turashaka dutanga ukuri ico gihe byari bigoye kumenya ngo ni abahutu canke abatutsi ariko tuvuganye ukuri ico gihe abari bafise inko nega erega barabatutsi hari ku ntwaro yandi ya Buyoya urumva 93 tuvuye matora 93 tugiye twerekeza ku murongo bagiye kwica umukuru w'igihugu bicugiye Meko Ndadaye bamwishe amakuru yaravuzwe rega hari akaririmbo iyo kavuze umuntu wese acatangura kwiyumvira ati byagenze gute sharo amahoro kubari kure sharo ako karirimbo byari bimeze gute iyo ndirimbo ivuze waburi siri yuko abantu bapfuye tu ntabindi yaca ku radio y'igihugu cyane erega yari radio y'igihugu niyo yakora ico gihe niyo yonyene yari ihari muri zimwe yari radio imwe yari kandi turabashimira cyane abenshi makuru bakurikiye gihe barafite karanga mutsima gakomeye cyane ntibateranye oya ariko kandi barangerageza kuvugisha ukuri watu wali kufa watu walifa nini turahojeje nyene ngucu sasa uragira ati urusoro rugiturika wa mbere mu Kinama abantu barapfuye byari bimeze gute turashaka tubwire rero iyo témoignage nk'iyo nta Mungu ni byari byoroshe dafise umukuze wanje muzomubaza kumbure nimwaro nk'akanya twebwe ico gihe baje gukerera abantu bwa mbere kubakerera pana ibi ngo arisha umuntu ngo naenda twe barabakeresi uko bamara kuya veterinaire akata umusoso uko bakatabana neza mushikanje umukuzine yari afise inda yari yibungenze bamukwise marionette ino yes baramutumburura byari byagenze gute afite urumva ico gihe uriya muteye inda yavuze ngo ntashobora kuzobona umwana avutse mu bahutu yari yatewe inda n'umututsi yes barakundana kuko je senge wiwanje yari yarongowe mu batutsi hanyuma abatutsi nyene baca baraza kwica ahantu nyene bateye ubwo rubuto jewe nakungaye n'umututsi amukubita marionette umuntu mu gitsina arugurura neza aramubaga gutyo jewe sokuru wanje yafite ukuguru kumwe njira mutwara ugakinga na 3 hanyuma bacamuca ukundi kuguru bacamugira ngo gusura kandi ngo dusukuboko babasanga hehe byari bimize gute hari kumuhana aho mu Kinama nyene hari kumuhana ajya muri Muyinga baca baramubwira ngo je nari musi y'igitanda n'umukuze wanje we uri musi y'igitanda yitwa Bienve baca mugati duzu kuboko ngogera ngo Jusaid erega ibi inyubona uno munsi bitiko biraba
umuntu ngo je ngo ndashiririye ngo je ngo ncima cindarayi ngo je ngo ndiki niki byatanguye avant Juzaidi ni kuvuga wari umugambi uri ku butegetsi abafrodebo nibo bagira Juzaidi baca muga ati duza Juzaidi baca mu kuboko ubona uri musigitana ego bamuciye ukuboko ntivyarengaho onye ego umututsi yari yahungiye iwacu nabo bacagira gute none ko bamwishe baciye bamubwira ati nta mututsi asigaye mu kinama urumva baciye baramwica ndibuka umuvukanyi w'umubanyi yitwa Remi na Andre urumva bavuye gusenga mara Pentecote yajya mu kinama barabishe babucenga uriya mukuze wanje mukuru yitwa Andrea bamukuye amaso ego ubona ego baca mu cyururimi kugira ngo ntazavuge rero kumbure ubu udukuze niho umuntu akomeye ati kumbe autopsy irakunda rero urumva ko buke nyine umuntu agenda aramenya birababaje cyane yari turashaka kumenya bamaze kwica umuryango wawe ubona icyo gihe warufite imyaka ingahe nari nkuze 14 nta hungabana wigeze ugira byabandanije gute muri rusange icyo gihe jewe naciye mpungana n'umupapa benshi baramuzi mu kinama yari umukongomani yitwa Ngoma Yoze niwe nacifata inko yanje ya mbere inkoho nayifashe insumburuka ndashaka iyo nko wayifatiye mu kinama nyene uwo munsi nyene twaragiye ndashaka tugire etape mu kinama baraje kuca abavyeyi bawe ivyakurikiye byari bimeze gute ivyo twaramanutse ndashaka destination yayo yo kugunga kugira ngo ndashaka tugire histoire twere twarahunze turaza ico gihe ingene twahunga byagenda gute abari muri Muyinga bahungira muri Murambi abari muri Murambi bahungira hayi bita ngo mu Caraba Kidumbugwe mu Kidumbugwe arano twagira escar bwa mbere twayita kwa Mempe urabona hajyanye bita ngo kuri pancarte mu Carama kuri pancarte ndahabona niho hari umugabo yitwa Mempe uriya mugabo niwe yakira abantu bose bavuye za Kamenge Kinama sasa bagashika haje ariko nabo niho rero kuko byari bigoye nigo atangura kuronka amakuru ava ku muzinda wo Mempe cyamura hahungira rero duhungiye haje anye abana baratubwira ati muri benshi mugeneye mu itenga abandi kumubone abandi Murambi basi papa jinamse na papa mama sinamubonye mama namubonye mfite ubwana kuko mama we yaciye agenda mu kilobe direct ni hagaze mama wawe yes ni hagaze je nancangenda mu kindi kilobere ico ge twacita sendede yo kwa Nyangoma sendede yes ndibuka muri ko murahunga ndashaka tugire muri ko murahunga nta basirikare bico gihe mwahura kugira ngo babire nabi byabi bimeze gute bari bahari abasirikare bakijije abandi cyane abasirikare bava ku muzinda abasirikare bo ku muzinda bisigura ko batumva umugambi wa leta yari hari ico gihe urumva ari ukuntu nyine bakingira abantu basi barakubona nta nk'ufise nta kigwano cy'ufise ntaje rero twarabaguyemwo kugira ibyo ndabivuge narabaguyemwo jewe papa na mutwe wanje anye yitavye Imana Olivier twari kuri centrale basi bararashi kuri 14 barakubita kabisa urufaya bwana rumwe gukuri kabisa cha turamanuka jina mwe agasafuriya kinja
namwe ati jewe kweri sinosubira kandi kugenda hari ahantu nafise ibintu ndi bufungure kuri agasafuriya wari wamaze kugira umutima ukomeye urumva agasafuriya ndagashira ku mutwe nari mvuye ku ishuri niga mu wa kane ngira nje mu wa gatanu kuri Avemare mama yangu wehewe sho tubagwamo abasoda bambaye ibikaske by'ibisafuriya abasirikare ba leta cyane barabareta babuyoya barabareta babuyoya gashire ko babuyoya ico gihe oya twe twabita bona bakomagu babikomagu abo babikomagu sasa tuwaguyemo ndamubwira papa hapana wo kufite ubwoba ngati kufite ubwoba none ntabwo wari ufise jewe deja wapi kubera ivyo wari wabonye deja ni jewe nafashe igipawa kugira nshoye gufuba abantu iwacu ku myaka 10 yego urafuba abantu yego papa wanje mutoyi yitwa Ndoricima papa wanje mutoyi yitwa Soni ari hariya anyi muzarumonge baje nabwira ati turi bazikapa kuvuga ubwoko bwari bwayi nta hungabana jewe oyagiye wapi kandi sinigeze mpungabana na ukunyene mbona nukunyene urabwiye papa wawe ati ufite ubwoba unapfa kufa ege utakufa tu hanyuma abasirikare baraharira muhuye baraharira birakobera sana bro kuza yaho umusirikare muto afata decision acaragira gute aca aducisha inyuma y'ishuri ajya kuri centrale tugenda kuri Yagamukama dutibukira kujya 200 ego papa turagenda tugeze kujya 200 F ku ikaburimbo papa arambwira ati kumva ko makani namwe ati hapana ko rero niko byagenze sasa rero uruhungo nigwari goroshe mu papi nigwari urahunze wacuhungira he twahungira ngaha mu itenga aha mu itenga nta mazu yaraharerega hano hariho imisovu twibutsa n'abantu ko mwanya ikigano tugikoreye mu itenga ku muhanda aho byabaye haneho twicaye ico gihe ngaha hari mu ishamba nta mazu yarahari mugura bona bukwari hariho akazu kamwe urabona hajya Rubirizi ibaba ya Rubirizi direct niho hari inzu abantu bose bashikira ariko ubunye hari amagaseke buye ninyo urumva iterambere rya baza kubigeraho bandanya sasa rero ugeze honye waburi siri kukize ariko wari tu oblige kumanuka F haje bitango Nyabunyegeri Nyabunyegeri niho hantu abantu bamwitenga igihe baza kuturasa twebwe ubwa mbere badupika kweri erega bro hari abantu batazi ibintu by'ingwano haratabizi hari abantu batazi ibintu by'ingwano can you imagine kugushiye kudebloka indege za kurasa umuntu ukayidebloka umuntu ujejwe kurinda turano bita kwinombe hajya umuntu ujejwe kurinda kuvuga ati gindu n'umuntu murasa marizara naye motomoto niho rero haci habaho ivyo kwiyugurura ico gihe Nyangoma wewe yarafise kiroberi ciwe ibubanze Nyangoma sendede ariko kandi bica biracamwo abajene bavuga ati wapi bitaberewe iki bacakora rero sendede FDD ibona uno munsi iri ku butegetsi ico gihe rero cewe nari maze gushika Igitega uvuye Bujumbura Igitega washitse gute dutwawe n'amaguru numugira neza yeka urumva ari ukuntu twahunga tugahunguka mugabo ku bantu bafite umutima ico gihe bahungana imitima ibiri bafite imitima ibiri harabahunga kwera intambara yamaze kuba nabi
hariho n'abandi rero bahunga bagati bana mina enda kindarudia tu ya ariyo je rero nagiye ngira amahirwe ngira muri orphelinat kwa Juste warasandikiye Igitega Église évangélique de Siloé Igitega abasilowamu ni nawe rivyo unyibona byose by'umuziki ni nawe ivyo byose ubona nkora ku munsi navyiza onye kwa Mutama Juste Igitega tuba dufite umugabo dukunda cyane yitwa Pacifique harakazi cyane abana none gororoka nyoroka tonde kuko yaratubona bamwe ico gihe wari imfuvyi kandi tutavyibaga apana oya muri orphelinat hajya imfuvyi ariko iriga wumva hari ukuntu nyine babikoze kugira ngo batware ngo abana batabica kandi Juste hari barasananikiye respect cyane no respect cyane araza kukibona kino kiganiro nukuri respect sana n'umupapa umwe mu bapapa abajene benshi bo mukinama na Kamenge na Cibitoki yarabaye indaro kweli no hano hambere twari bisuguti ari bisuguti rero twaje by'ivyatsi ariko je mu mfite umutima wanje ifo n'undi hasa rero cyamura n'undi mu papa umudede vyatari yabahantu bita ku Kimanga ndabona uvuye kwibuka umusozi kwibuka uca umanuka kwa cushika ahantu ku Kimanga ni quartier ikomeye cyane acha arambwira ati bane tuteremuke bana hirika rundi muhari undi muhari ari wese ndi David cyugi wari uvutse ibubanza nishavugisha waruje kwicigwa urumvikana je navuye Igitega n'amaguru bro ushika Bujumbura tinjira muri Senedete kusenedete hari inyigisho nyinshi mugabo kandi nyinshi nyene arizo zituma tubaho no munsi rero twarakoze guco ubunye turabandanya après ndinjira muri Papa Telefone kana wonyene respect ko hariyo indi discipline twaronsemo nayo yatumye tubandanya ubuzima rero turakora cyane subirira muri Senedete yes bro ntibyari byoroshe ariko nibwo buzima umujene utaracaho hantu ni iki cyagutumye uja mu gisirikare kumva ko uja mu gisirikare ku myaka mikeya cyane ishavugisha nakuze nyende jantu kunyene mugabo numva umenga naje no kwihora kuvyo bari bagukoreye yego hagati ifuko nihora cyane isanga kumbe siwe yego sasa ira winjiye yego hariya winjiye grand canke kaka hajya hanu uyinjiye mu gisirikare ibintu vyose birahera ishavuri gahera ufata iyindi program we winjiye uvuga ati ngiye kwihorera tumarizana umaze gushikaho ibintu birahinduka tuvuge ko igisirikare gifise iyindi discipline gitanga ikomeye cyane kandi abasirikare bubaho cyane ufise amazi yo kunywa uzu mu musirikare kweli ufise umukate nuzu mutinye mamagara ati kaka ngo hano canke ndaga ngo hano akira gendo nivyo abasirikare bubaho cyane kabisa ndabakunda baradukurikirana ngaha ndazi ni benshi rero uva ko nagiyemo kugira nshiye kwihora ariko ntivyakunze sha ndaciye nisange bana ugiye gwa mu mategeko ego umuntu muto candicara nyene ndakati imana mfashe rero ndibuka ko tugiye i Bukambasi tuve Bubanza je nari muri mobile tuva i Bubanza dutwaye inka Makamba tugeze i Bukambasi acha haba nyene urumva nyene bya gisirikare uramenye ingene bitangura numenye ingene bihera
ya uramenye urapuka ati bana apara ndi tumarizana tugwa rero umutego mugabo kumbure uko biri kose yari bifise impamvu tugeze ahantu bita kumuguruka murabona muguruka ihana urubibe ni nyengwe ihana urubibe nano bita ku mayengo muca mugwa mu mutego w'abandi abasirikare ba leta bari kumwe n'abajene gadodape abavigile abo twita abajene gardien de la paix kera babita abajere babita gute abajene gardien de la paix abo onye bari abantu bafasha abajeje umutekano w'ico gihe leta yari hari ico gihe yego kugira abanagira gute bandanye barabira hasi ndani basi twitize ijambo tugitize none uno musi ntihariwe imbonera dufate ko nimorera kure za urumva ico gihe babita abajene muga hiki irindi zina babita abantu bazingene babita bayitubwira muri commentaire abajerere bari corona abajerere ari ryo ijambo ryace rivamo ngo abapionier aba babita abajene gardien de la paix bari kumwe nabo bateze umutego exactly sasa rero bane nko ziravuga ziravuga kweli kabisa bon imana nyine yarabikoze objectif twarashikanye nk'uko byari bikubiye kugira gute tena tusamihana kabisa niko biri birabandanya rero turashika aho tatugiye mugane twagiye twese byakazi cy'ubyo yes kabisa rero turakomeza rero ubuzima moshite na jeshi kabisa gushika yaho ugaruka mu kinama wahagarutse mu kinama gute warahungutse uragaruka mu kinama sasa kugira ngaruke mu kinama Centre Jeune Kamenge yari hamagaje abajene baza kwiga ivy'umuziki ariko ico gihe nari nkomeretse nari mfite ikiguma turaza kukibereka abantu kubera ko timoye je mfise gako wanarashwe yego te ubwo uraje sasa rero tugeze mu kinama shabara twakira kwiri kabisa muhira abana bajene sura kandi gushimira umuntu yitwa Thierry Gisoda Bumbum umuntu wa mbere yampaye boutique ncuruzamwo yitwa Linkberry ya Dona ndakora mu boutique kora nizi byo kwandika kabo kanso kandi bashimya cyane byo mutima kwereka bisiga nijere byoroshe ko yego ikuru nk'umuntu akwizera ati bwana fanya kazi hapa nakwa ni hatari kweli sasa rero tugeze mu kinama niho rero ubuzima bwace butangura kwipanga ariko ntibagiye gushimira umuryango umupastori ni mwarimu mama Egide bana jidoroshi mama Egide ajya mu kinama kuri sanke yari umunyarwanda kazi mugabo yakunda cyane abantu hanyuma acantwara muri ville kudandaza aho rero nakora kudandaza nongera nkora ivya studio kwa Pasi kandi Pasi respect étoile du centre bien sûr byama vyabaye aho waruve mu buhungiro wahevye n'igisirikare twabihevye tumeze turaho kabisa kibodo inayo turayumvise ariko tushaka tugire dutange message CNDD iraje mu gihugu akajagari kose CNDD iraje mu gihugu akajagari kose karahagaze mu gihe twari tuzi ubutegetsi bushobora kwiruka kabanyagihugu kabakerera nko kubituyagiye credit kuri CNDD cyane cyane urazi gituma ari cyane erega nibo muvyeyi dufise kandi turabakunda au niveau ariko
hariho na bamwe muri CNDD-FDD nukuri batwitwara nk'uko vyari bikwiye nabo nyene rega nta mwana buri nta muryango buri kigabo nitwo ivyo birabaho rero ikintu gihari je nibazako botangurira kurabira hasi parce que hejuru harakwiye nukuri hejuru harakwiye turavye ku muvyeyi wadufise umukuru w'igihugu ni sawa indongozi twari umugambwe ni sawa yabana igipolisi n'igisirikare nabo nyene sawa ariko nabo nyene harimo akantu gasoro kuko iyo dufatiye hejuru tubona ko vyose ari normal ariko none ntubona yuko abanyene twe twizeye hasi ariko ari amanyanga yo bakorerwa hasi wo umaze kubona exactly gute none wewe basakarorera none nk'umupolisi muto ashobora gufata nk'imoto sumururaje sumutaximeni oya ijambo yumvikana ni nyamiramabi agacaza akaba ari we atangura akaduruvayi ariko murakwiye guca mumenyesha indongozi erega nico gituma abonyene nabo barafise abatwara kabisa. Sasa rero iyo ugiye kubivuga bacagwe ngo urumva wamenyesha makuru ngo wasaze kibodo reka ndakubaza CNDD-FDD ni umugambwe washura kunwanisha abarundi yego umunsi turiho atamuhuta atamutuzi ico kintu wo kuri wo kivuga kwiki neza cyane neza no kuvuga yuko twadukeneye umugambwe unywanisha abantu umugambwe utunganiriza abantu bose umugambwe usubiza ijambo bose kabisa nkuko bigenda nico gituma uzobona amanama menshi abamo kugira abene gihugu bagwe bari active kandi respect kundongozi bikora no kuri je bashimira cyane no kuri kabisa muri message utanze haragwaruka gwinshi ruvuse muri za 2005 nyuma tutigeze rubona kuko kuva CNDD-FDD ifasha igihugu nibaza katangwanira asura kwa mu gihugu nta nizoba urazi gituma ariko tuko turabona ugo gwaruka kenshi ariko muri za 2015 rwakoreshejwe kugira ngo dusubire mu kajagari message rero yo tomoye message tomoye nuko atakajagari kandi kazosubira kuba wowe warabonye intambara urazi gituma message urazi gituma atakajagari umugambwe uri ku butegetsi n'umuvyeyi umuvyeyi arafise abategeka abo bategekwa ni jewe ni wewe none nubona yuko usubiye mu kajagari kuzubugiye nabi cyane kirazira kikaziririzwa ntusubire kandi kwiyumvira ngo uzohava utera akaduruvayi mugenzi nubona bajyanye bitwa ngo n'abagenerali urazi gituma batagenda kurwana bazi gituma barabibonye barabizi bakora ivyo bazi nico gituma tangwana rero muri rusange ugwaruka fata utangure kwiyumvira ejo uzobaho gute ejo uzobaho gute we kuri umuntu wifuza ko ubuzima bw'iwawe ejo buzogenda neza sasa nubona yuko nibuyumvira kugira akaduruvayo cyangwa akajagari ari uzori kurihombesha kabisa utegerezwa rero gufata umwanya n'umurongozi ubuzima bw'iwawe kugira ejo biza bigende nkuko byifuza apana akaduruvayo kabisa reka dushimire cyane Kivodo tugushimire cyane urakoze yes kadushimire abantu bose bakora dukurikirana utakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza arivyo wakunze mu kiganiro cyangwa twandikira cyangwa kabivuga muri commentaire ikiganiro wagikunze gifate ugipartage cyangwa ungire share kugira ngo ugisangize mugenzi wawe intahe idasanzwe twari ko dushikizwa na Patrick Kivodo umwe mu barundi baba patriote bakunda igihugu